Shalom shalom ku bakunzi ba Burundi Gospel TV mwiriwe bwakeye bivanye naho muri uno munsi tukaba turi kumwe n'umutumire wacu twagendeye uno munsi nk'uko bisanzwe twagendeye umutumire wacu ku kazi asanzwe akoreramo n'umuririmbyi akaba n'umutetsi uno munsi biraza kuba très spécial cyane hama reka tutatevye tumuha akanya abaramutse anidondore. Ndabaramukije mwese muriko muradukurikirana ku mbonesha yacu Burundian Gospel TV. Ku mazina y'abavyeyi nitwa Nirvakure Jerome, ariko umwuga bivanye n'ingene nambaye wanyise Jerome Joe Chief Cook. Ndi Murundi, sanzwe nkora akazi kanje ka misi yose, guteka mu manza, sanzwe ndanavyigisha ku bantu bose baba bashaka ibintu vyo kwigisha. Ndafise na maison yitwa Jerome Fast Food iri mu Kamenge, aho nsanzwe ngaburira abantu ibintu bimeze neza. Akaba hasanzwe hanabera no evenement dutandukanye duto n'amaniversaire, kuko mu vyo dusanzwe dukora n'amagato d'anniversaire arimwo. Ego murakoze cyane. Murakoze cyane ku kwitaba ubutumire bwacu bw'uno munsi. Hama twumvise mutubwira Jerome n'umutetsi Jerome, ariko kenshi kuri jewe je ma part nakunze kubabona muririmba niho nabamenyeye ubwa mbere. Sinzi yuko mubwira bariko baradukurikirana mbega Jerome mu kazi kiwe ko kuririmba mu buririmbyi mbega bimeze gute? Jerome yatangiye kuririmba ryari? Ngerageje kuvuga ati mu vyo kuririmba kumbure benshi batuzi mu vyo kuririmba mu mugwi nsanzwe ndirimbamo muri God Believers. Novuga ko Jerome Joe natangiye kuririmba nkira agapeti gatoya, kujya kuntu umuntu avukira muri eglise agakurira muri Sunday school ugasanga utangiye kuririmba muri chorale y'abana, après kugenda urakura ko imyaka igenda iragenda ugasanga uragiye muri chorale y'ugwaruka. Tumaze ushika muri chorale y'ugwaruka niyo naciye mpura n'abajya ba bro muri God Believers, tuca twunga umugwi witwa God Believers. Rero hanze yo gukora ivy'uburirimbyi mugabo twasanzwe bitegerezwa yuko turonja n'ivyo mu buzima busanzwe kugira turondera akanoti kugira tubashe kubaho, kandi nabijya ibikorwa vy'Imana tubikore tworohewe. That's why rero na mu vyo nagiye kwiga nace ngenda kwiga igisata ca hotellerie et tourisme. Rero maze kuciga ndaheze ishure par après camvuga ati il faut rero ko ndondera experience kuri ibi bintu bijanye na cuisine. Urumva hamwe no kuba ndirimba mugabo mbe mfise undi mwuga ku ruhande mvuga ati umwuga uzotuma ngura agasabuni ko kumesa, uzotuma ngura agapantaro ko kwambara cyangwa agashati ko kwambara mu giteramo kanaka badutumiyemwo. Rero gushika no munsi nivyo nsanzwe nkora ibintu vya cuisine mu manza zitandukanye, mu ma maison de passage atandukanye, mu ma hotel atandukanye, mu bubare butandukanye. Eka mbere si no kubikora gusa no kuvyigisha dusanzwe dufise team ivyigisha, turavyigisha ku bantu bose baba bavuga ati turakeneye kumenya guteka bien, turakeneye kumenya ingene twokwakira abashitsi neza. Novuga yuko biri muri bimwe muri vyinshi dusanzwe dukora. Ego murakoze cyane. Tutaratangura kuvugana mu vyerekeye akazi kawe ka misi yose ko guteka, tukiri mu vyo kuririmba, tukiri mu vy'ishengero mu vyo kuririmba, bega Jerome yisanze gute muri iyo groupe? Yinjiye gute muri groupe ya God Believers? Kwinjira muri groupe ya God Believers novuga ni gute, ni kujya kuntu muba musengera hamwe muri abagenzi muri benshi, mugaca muvuga ati kenshi ugasanga muramana muriko muragendana muvuye muri repetition ugasanga muratahanye, ugasanga wanashima hariho umwarayi wabo yundi, ugasanga nyene mwabaye abagenzi. Rero tubaye abagenzi hari aba grand frère twari dufise bitwa bagacuzene baririmbo mudi. Rero le fait nyene twari abagenzi dukunda kwamana cha tuvuga ati nta kuntu twokwigana bajya aba grand frère ijya style baririmbamwo, cha turatangura kuza turagenda ama repetition yabo, ugasanga uyu aryohererwa irijwi, ugasanga undi aryohererwa irijwi, cha tuvuga ati wowe rero uzoririmba rijya jwi ryanaka nanje nzoririmba irijwi ryanaka. Tugaca tuja ngaho tugaca dufata akarimbo ko muri kantike tugaca tugerageza ukaririmba muri ya style aba grand frère bakaririmbamwo. Biratangura kuza buke kuri eglise, dutangura kuza turasaba uturirimbo mu makirite de jeunes buke. Après turasohora akaririmbo muri studio, turagasohora na clip. Indirimbo ya mbere twasohoye twanitaye ngiya. Rero tumaze kwisohora
hari kungene yacigenda neza mitima y'abantu baca batangura kutwizera abantu bategura ibiteramo bitandukanye duca dutangura no kuza abantu baratumenya bavuga ati babahungu baririmba atama instrument bakoresheje muga bakayakubita n'iminwa yabo urumva buke gushika aho tugeze uno munsi ego Imana ishimye cyane nkuko twumvise bisobanura yuko Jerome yakuriye umva kuva mu bwana yari mu ishengero ego bega Jerome yoba akijijwe woduha akanya gato kaduha intahe y'agakiza kanyu muri 2 minutes mu mwanya mutoya cyane ego mboje novuga yuko no fete ngene nakuriye muri eglise novuga yuko hari cyo vyafashije cyane mu gukura kwanje sino mu gukura kwanje no mu iterambere ry'aka kazi nkorera ndashima Imana ko ndi muri eglise kuko namba hari abantu ba mbere banshigikira n'abantu bo mu ma eglise tureke bo muri eglise iwacu abantu ba mbere banshigikira n'abaririmbyi nkanje abantu ba mbere banshigikira n'abavuga butumwa nkanje abamedia ya mbere banshigikira n'amamedia ya gospel bisigura kuba jewe ndi muri eglise kuba narakuriye muri eglise hamwe n'iterambere ry'ivyo nkora mu kazi kanje ka misi yose eglise yarinvestije ikintu gikomeye cyane kandi n'ubu iracaca investisa kuko je uno musi nubwo notegura evenement la plupart y'abantu nkorera imanza niba abantu banzi mu ma eglise b'abantu banzi kuri eglise wacu la plupart y'abakliya mpora ndonka muri imezo yanje Jerome Joy Fast Food ndazi muramubona amafoto benshi n'aba artiste bo mu ma eglise atandukanye benshi n'aba musiciens bo mu ma eglise atandukanye support nyinshi ndonka n'ubu ni Burundian Gospel TV nibo batuma ibikorwa vyanje bishika kure abo bose ndazi ni kubera banzi ahantu kandi bavuga ati uyu muntu yuko ari umuntu novuga ati umu artiste akora ibikorwa vy'Imana reka tugerageze kumushigikira hamwe no kuririmba kwiwe n'ibikorwa vyiwe vya misi yose bigere kure kugira niyashika imbere ejo nshobora kubaka studio nkavuga ati ko nduwa gospel studio ndayobakiye ama gospel nibi ya business zokora mugabo ibintu vya gospel gusa kubera iki nzoba nashigikiwe n'abantu bo muri gospel jere ikintu novuga eglise yanje kuba nkijijwe uno munsi nivyo bitumye nitwa Jerome Joy Chief Cook kuba nkorera mu ma eglise uno munsi nivyo bituma abantu batatu canke bane baza guteramira aho nkorera bigatuma peut-être ndonka nkaka déplacement iyo ngiye kuririmba ahantu bigatuma peut-être ndonka amahera yo kugura karato ngenda nambaye ngiye kuririmba ahantu nuko ego turabashimiye umva agakiza kanyu nuko mwakuriye muri eglise mwabyisanzemo ego kujya kuntu umuntu avuka ugasanga bavukiye muri famille ikijijwe rero ugasanga kuvukira kayoya baragenda kuguhezagiza kuri eglise ugasanga ugiye urakura buke ukwije 3 à 4 bagatangura guma bakubembereza kuja mbogasanga mu grand sœur kuri ababa bamugusigiye aragiye muri petio cyagutwara bijya vy'ubwana ca ndabikuriramwo gushika uno munsi ego nkaba ntibirimwo ego Imana ishimye cyane kubikirimwo ego turaryohewe kumva uko kandi turanashimiye n'abo bantu baguma bagusapotinga baza kuri wewe kugira ngo bagufashe hama twumvise yuko uri umutetsi kandi twumvise n'inahe yawe twumvise uko buri munsi canke tukuzi cyane mu kuririmba no muri ibi byo guteka mbega Jerome wize iki muri secondaire kugira ngo umenye guteka vyaje gute nize hotellerie tourisme cyambere muri secondaire hama kugira amenye guteka nagiye kuvyiga mfise focus nikurumva kuko turi 10e haragera yaho abantu batora ibisata roje no imviretse no nice gisata je no kwiga mejeje cyo mitandondera iziri canke même sintorondera iziri mugabo nemba noronka umutahe nzokreya akantu biciye muri ico kintu nzoba nize so ndaraba cani yumvamo nyene umenga norondera ahantu no kwiga ibintu vya hotellerie kuko nakunda ama service hotelière candaronka ishuri rongiye kuvyiga le fait nyene navyiga ndabikunda numva mfise objectif navyo mfise focus navyo mvuga ati ngiye kwiga hotellerie kugira ejo canke hirya yejo nzobe ndumukwizimye wa mbere mu Burundi nuko urumva camvuga ati rero ntabwo ufyina nta blague ni gukurikira ivyigwa ni kurondera experience kugira ibintu ndiko ndakora n'umuntu nzobikorera azovuga ati bijya ibintu vyakoze mu professionnel so
naciye niga hotelerie tourisme imyaka 4 ndi ku ishure maze guheza ishure mvuga ati diplome yanje n'ubumenyi nakwiye ku ishure ntibihagije ca ndarondera ama recherche ndagira ama experience ndarondeza gose ubumenyi bwinshi kugira vy'ukuri ugira ya ndoto yanje yo kuvuga ko nzoba umucuisinier wa mbere kw'isi yose ndayishikeko mu kugira ama recherche gushika rero uno munsi malgré yaho ngeze si habi cyane kuko hariho benshi bifuza kuhashika mugabo kandi jewe seno n'indoto mfise sindanashika no kubice 10 vyaho nshaka gushika kuko no munsi namamvuga ati ndiko ndakora ibishoboka vyose kugira mu Burundi nibumva kwiziniye bumve Jerome nuko hari kiguzi nzoba natanze nuko hari ubumenyi burenze ubw'abandi nzoba mfise so novuga yuko kugira mbo mu kwiziniye niko vyagenze juste navyize ku ishuri inyuma yo kuvyiga ku ishuri cangira ama recherche atandukanye nkora ama stage atandukanye mu Burundi ndiga amashuri en ligne y'ibintu vyo guteka gushika aho ngeze uno munsi wow. Turaryoye cyane kuvyumva ni abantu bakeya baba bafise focus y'ikintu ama bakagikurikirana gushika aho bakijamwo n'abantu bakeya cyane we rero nshobora kuvuga ati uri umuhigwe kubera yuko utangura hari abantu batangura ikintu mugabo bakagihereza hagati ego hama dusubiye inyuma gato Jerome bega biraborohera akazi ko kuririmba bega muhora muririmba turazi yuko kenshi usanga babatumiye nk'abagazi believers naka kazi kawe ka misi yose mbega ubijera gute bon biroroshe cyane gose kuko ari abantu uzamva ati ngo twaretse gukorera Imana kubera akazi ka misi yose mbo je novuga yuko nubwo vyo ba muri domaine imwe nivyo ba muri God Believers kuko God Believers n'amasaha dukorera ko ama repetition novuga yuko aroroshe cyane kubera dukora ama repetition le soir ikuze rero novuga yuko biranyorohera cyane kuko ndapanga ibintu vy'akazi neza nkapanga n'ivya God Believers urumva God Believers ndayibonekamwe ijana kwijana kandi mu bikorwa vyanje vya misi yose nta na kimwe gifa ndoke ndabijera ndabipangira umwanya kira kintu nkagiye umwanya wacu nkavuga ati umunsi muntu akaguhera isahi niyi hariya muri God Believers ni programme ya God Believers mugaba yandi masaha mba ndi free kubwa Jerome Joel Chief Cook wow ego ni kesi yo gusa yo kwipanga yo gupanga ego hama Imana ibashobotse kugira ngo byose mubikore neza ivy'Imana mubikore neza n'akazi kanyu ka misi yose mugakore neza hama Jerome turashaka kutubwire mu bijanye rero n'aka kazi ka misi yose ko guteka nka Jerome akazi kose kaba gafise ama challenge kaba gafise ibibazo umuntu ahura navyo mbega urashobora kutubwira mu ncamake ibibazo ushobora kubuhura navyo muri aka kazi kawe ibibazo vyamaho kandi ibibazo sinibaza ko nzobiheza vuba kiretse peut-être navuga ati ya ndoto yanje shaka gushika ko ndashikako so ikibazo ca mbere nico kwiga ibintu biri hejuru y'amapare dufise mu Burundi sivyo hari ukuntu usanga turiko turakwita ama recherche ugasanga bivanye no kubura ama materiel yokora vya bintu tubona vyiza ugasanga turiko tuyabura novuga niyo challenge ya mbere kenshi mpora nayo kuko rimwe na rimwe hari gihe nshobora kuba nshaka gukora ikintu peut-être nkaba naracize online canke narahuye n'umuntu kanaka nkaciga muga ugaca usanga amapare mfise ntariko aramfavoriza ico kintu kigikora novuga ati niyo challenge ya mbere kubwanje mpora nayo mugabo nkavuga ati ibintu byose ni buke kumbure namba hariho apare twaronse muri inzira ejo canke hirya ejo n'irya yindi turashobora kwironka indi challenge novuga ati mugabo iri kirahera bivanye n'ingene akazi kacu turiko turagerageza ugashiramo professionalisme ni challenge twahura nayo tugitangura akazi kacu challenge yo gukora urubanza amanye n'urubanza ntaguhembe kandi wakoze mbo yo challenge narahuye nayo novuga ati imyaka myinshi mugabo ikintu cyose urinze uhura naco kirakwigisha ingene ubukurikira uzogikora kumbura ari imanza nyinshi twakoze abantu bakatubwira ati uraturondera après y'urubanza indwi zibiri ukwezi kumwe amezi abiri murondera par après ugaheba novuga niyo challenge ya mbere kumbure twahuye nayo kandi novuga yuko yadutuma ducika intege mugabo kubera nari mfise focus yanje mvuga ati jewe aho nshaka gushika sinshaka kugarukira mu gukora imanza gusa ndafise aho nshaka gushika harenze gukora imanza rero niyo novuga ni challenge imwe ni ntambamye imwe
novuga twahora duhura nayo atari ubunyene tuvuga ati bivanye na professionalisme nyene tuma dukora ibintu turamenya ingene tuvugana n'ababosi bacu ku bintu bijanye n'imanza zitandukanye n'ingene twokora imanza n'ingene botureba ugasanga ibintu biratoye umurongo rero nuko ego ndazi ko bizoza biragenda neza buke buke. Hama Jerome, urashobora kutubwira kuva ugitangura n'ubu ndazi yuko hariho intambwe umaze gutambuka gushika ngaha, mbega kuva aho watanguye naho ugeze ubu mbega hoba hariho itandukaniro? Itandukaniro rirahari rinini, ni bimwe nababwira. Icambere abantu bose bariko barakurikirana iki kiganiro kutwizera kwanyu n'iryo terambere ryacu, nimwanyizera mukama imanza nkakora nzotera imbere, kandi je ninatera imbere hariho parti ya gospel imwe nzofasha kumbura ashobora kuba ari abaririmbyi nzovuga ati bari nyuma yanje bakanyitura ingorane dushaka gusohora clip nkavuga ati okay tora kubera muzoba mwatwizeye. Je novuga yuko hari intambwe maze gutera kuko natangiye nkorera abantu mu mahotel no mu marestaurant uko rumva, mugabo no munsi aho ngeze ni gato mugana kiwanje ndafise maison yitwaje Home Fast Foods mu Kamenge yiwanje, bisigura ko namba narayegezeko ni wowe uriko uraraba kino kiganiro kubera wampaye iziri yo mu rubanza rwawe ukama 100,000 ukama 200,000 nkajya 20,000 nkabika 80,000 kora navuga ati il faut nzokora ibintu vyanje nkorera ahantu ndi free, nkora ibintu bizotuma abantu baza ahantu bari free, nkavuga ati ndi capable niyumvisemo gukora iki kintu ndagikora ku mwanya wacu kora nta kintu na kimwe kinzibira. Mugabo turiko turakora aba boss ma restaurant urashobora kuvuga ati ndafise akahose de gashashe shagushiramwe agaca kwankira, bisigura ko hari intambwe n'ukuri maze gutera gushika uno munsi, kuko uno munsi namba abantu bagivuga ati tugiye kujya Rolex cye tugiye gutora gato kwa Jerome, ni intambwe novuga ati ntoya maze gushikako, kandi namba narashitse kuri ntoya ntabwo bamfise na nini nshaka gushikako nzoyishikako kandi mu kiringo gito, muga kugira ndayishikeko biransaba gukora cyane. Mugabo naho nokora cyane ntashigikiwe namwe muri ko muraraba kino kiganiro nta na hamwe nshobora gushika, kuko aho ngeze no munsi nuko mwashigikiye, nuko mwanteye intege, nuko mwavuze ati reka tugushigikire, reka tuguhe urubanza ukore utera imbere. Bisigura ko nimwe abandanya muza mwitura ama service yacu muri Home Fast Foods uno munsi ndi mu Kamenge, ndi mu kibanza novuga ati kitagutse gose, nimwashigikira ejo nzokwagura ndonke ikibanza cagutse cyane, ninagura ikibanza nzotanga akazi, sinzoja guha akazi umupagani mbona umuririmbyi wa gospel ariko arasafaringa n'ubuzima. N'ubu aha nahari gato abo nsanzwe dukorana nabo babiri n'abaririmbyi ba gospel, mvuga ati nimuze mukore muraba amafaranga mugura gasabuni. Rero nimwe abandanya mudushigikira tukaguka tugakoresha abakozi benshi, tuzokoresha abaririmbyi ba gospel, tuzokoresha aba musiciens ba gospel, tuzokoresha aba bavuga butumwa ba muri gospel, dukorane ku buryo umuntu wese azoza azovuga ati vraiment ugiye kwa Jerome urasanga abakozi b'indero kubera kwako ni kwa gospel. Rero kudushigikira kwanyu niryo terambere ryacu, niryo terambere ry'igihugu catwibarutse, niryo terambere ry'igihugu dusanzwe dukoreramwe. Murakoze. Ego murakoze cyane, tubibutsa bariko baradukurikirana yuko turi kuri Jerome Fast Foods. Ego niho turi, niho twibereye, hama ndazi yuko muriko muramwumva abakora imanza, abasoma anniversaire, abafise imanza arizo zose ari à votre service, arabishoboye cyane. Hama Jerome, ashobora kutubwira mbega Jerome yibona he mu myaka 5 iri imbere? Mu myaka 5 iri imbere? Mu myaka 5 ndo mu kwizine wa mbere kwisi yose. Naho nibona kweri je naho nibona kuko ndafise vision, kuko umuntu yamafise projet, namba ndiko ndakora ino business mbafise ama projet novuga ati menshi nshaka gushikako, namba vuga ati ndakeneye kuba umukwizini wa mbere mu Burundi bwose, ivyo nta myaka myinshi bizonsaba, ni kibazo cyo gukora no gushigikirwa gusa namwe. Wow, Imana ishitse indoto zawe. Hama mu gukora cyane ndazi yuko ataho utazoshika. Ego naje ndi kukiviko yese. Ego
hama twari dufise akandi kabazo tubabaza, mbega Jerome turakunda kubona amafoto umenga watanze amadiplome, hari ivyo wagize, mbega urashobora kutubwira mbega urigisha guteka, ko ndazi ko hariho abantu benshi baba bavyifuza muga batabizi, ugasanga barabishaka muga batabizi, mbega bigenda gute, mbega urigisha guteka? Mbona babwiye gato karakura, nababwiye no munsi ndacafise akabanza gatoya, mugabo nababwiye ko mfise indoto nshaka gushikako. Rero marige ko akabanza gatoya, no babwira ko Jerome Fast Foods uko ingana kose ikora nka entreprise, ni entreprise. Rero ma service dufise harimo ica formation yo kwigisha guteka. Niyo mpamvu mubona amafoto, mukabona ama video turiko turigisha, mukabona amafoto twatanze ama certificat. Ona munsi turiko turafasha ugaruka kubigisha uno mwuga. Kana twavuga ati n'umwuga mu Burundi ugiciriritse atagaciro barawuha bivaye n'abantu bawukora. Mugabo jewe natahuye yuko biciye muri jewe nshobora kuba laka novuga ati nk'incungu yo kuvuga ati ncungura abandi bakwiziniye b'abarundi canke muri generation yanje akaba ari undi mu kwizini ari karakora cyane kugira tuzoha agaciro mu kwizini yo mu Burundi, ku buryo bumvise ijambo kwizini yo mu Burundi kira muntu azokumva agiye agaciro. Uno musi hari abo twigishije bari mu mahanga baraturondera bakadushimira bakatubwira ati ubumenyi mwaduhaye uno munsi nibwo butugejeje aha turi, certificat mwaduhaye iriko iratuvugira muri bino bihugu vy'abanyamahanga turimo. Uno munsi turabakwiziniye beza bivaye n'ubumenyi twabahaye. Rero turavyigisha tukaba duhaye ikaze uyo muntu wese ashaka kumenya kwizini, uyo muntu wese ashaka kumenya gutegura ibifungurwa neza, uwo muntu wese ashaka kwiteza imbere mu bijanye n'ino domaine ya kwizini. Nukuri mutwituye tuzobafasha uko dushoboye kose, dufashanye gutera imbere, dufashanye guteza igihugu cacu imbere, dufashanye no guteza ugwaruka imbere. Yego murakoze cyane. Hama ukungene bigenda barakontakta nimero canke babarondera gute abavyifuza? Vyiza bo turondera kuri nimero ya telefone, kora dufise uburyo tubikoramwo, hari kungene tubikoramwo kuko hari umuntu uzamva ati je nshaka kumenya gukora igitumbura gusa. Ego. Undi muntu kazamva ati je nkeneye vyo guteka mu mazi. Undi muntu ati je nkeneye kumenya gukora amasalade. Rero bivanye n'ico umuntu abashaka aba prefera kwiga, araza tukavugana twamwira ati hasabwa ibi nibi agaca biregulariza hama tugaca tumwigisha neza cyane. Ego reka tubwe akanya uvuge nimero abako baradukurikirana. Voilà, urumva kuri abo bose bashaka kwiga barashobora kuturondera kuri page ya Facebook yacu canke Instagram canke kuri YouTube, izina ni Jerome Joe Chief Cook kuri zo mbuga zacu zose uko ari zitatu. Canke bakaturondera ku nimero ya telefone 71 amajana 3 na 77 amajana 7 na 47 71 377 747. Kuri izo mbuga zose muturondeye murashobora kudutora mutwandikiye turabishura n'umunezero, no kuri telefone muturondeye kuri izo nimero haba WhatsApp canke appel isanzwe canke Telegram muradutora cyane ukuri kwanyu. Ego merci beaucoup, ndazi yuko beko baradukurikirana bamaze kuronka amadetaye yose. Hama ayakabazo mfise gatoyi, dusanzwe twari tumenyereye kera abantu bateka ari abantu b'abakobwa canke b'abagore, mbega wewe muri aka kazi kawe byarakoroheye en tant nk'umuhungu? Bono vuga yuko ntivyanyoroheye nkija kuvyiga. Abagenzi banje b'abahungu batari bake nibo barambwira ati wagiye kwiga ibi bintu kubera ibi. Menje nagiye mfise vision yanje, mugabo abantu babona vision yindi atari yifise. So navuga yuko shasi by'abakobwa vraiment si by'abakobwa ahubwo n'abahungu. Hari abahungu bimvira ngo kwiga ngo kwizine ngo ni y'abano, kwizine ahubwo ni y'abahungu kuko la plupart y'abakwiziniye mu mahoteli n'abagabo n'abahungu. Bisigura ko kora bamenyereye muhira abakobwa aribo bateka, kora bamenyereye menga iki no, nawe muhungu uri kurandaba kuri no muresha kure urashobora kwiga guteka turateka muhira birasanzwe. Naje ari gihe ngorobeza muhira nkabwira mama uno musirije nza guteka ibyo dufungura sinakoze après midi, uri muhira ugateka neza abo muhira bakaryoherwa. Kenshi abahungu iyo tuvye dusanga tubimenye do plus gusumba abakobwa. Voilà, niyo mpamvu rero nohimiriza uwo muntu wese yanse kuvyiga ngo n'umuhungu sha naza vyige n'umwuga mwiza, biraryoshe kubona umuhungu ariko arateka ivyo kurya biryoshe
biratesa cyane rero ntihagire umuntu yitinya ngo je ngo ndi umuhungu ngo bohava bantwenga ngo ndi umuhungu ngo umenga ngo ntibisa neza oya nimuze twige gukinjika neza twige guteka imisosi iryoshe ego merci beaucoup ndazi yuko abajone ugwaruka abantu bose bakora dukurikirana bikunda umuhungu arashobora guteka kandi agateka neza ego turabona yuko sinahe ngaha y'umuntu azi guteka cyane twemera cyane azi guteka ibintu biryoshe cyane hama karibu turi mu Kamenge ego turi mu Kamenge kuri 11 ego haruguru y'ikaburimbo juste deuxième parcelle mais gauche ego niho hariho fast food jero fast food ego hari ibyo kurya bitesa biryoshe turabahaye kazi cyane karibu muzoze mwirabire hama Jerome nk'umujene umaze gushika kuri ino ntambwe turagukeje merci cyane nashaka utanga impanuro ku baririmbyi ba gospel canke ku bantu bakuriye mu maeglise hari abantu usanga barakuriye mu maeglise ugasanga akazi kabo nako kuririmba ugasanga nta mahera afise akaraba gusa ishengero aba ariho imuha ugasanga amaze imyaka myinshi ataco yimariye ugasanga ase ako kazi nyene abona yuko ari umuririmbyi bikaba biheze ntakore akandi kazi ko mwinjiriza amahera turashaka mu mwanya muto utanga impanuro mu gwaruka baba Kristo siritu baba Kristo bon impanuro notanga hari akaririmbo kavuga ati moto mwinini pia kinywani sivyo dukura amaboko mu mpuzu hamwe no kuririmbira Imana hamwe no kuvuga za instrument muri eglise ifo ko turondera métier idutunga mu buzima bwa misi yose kuko hamwe no gukorera Imana harakenewe ubundi buzima bwa misi yose mu byo tokora harakenewe amafaranga gukorera Imana ufise amafaranga nabonye umenga biraryoshe gusumba gukorera Imana ata amafaranga ufise kuko ukorera Imana hariho stress zimwe utagira biraryoshe kumva ati dushaka ducontribuer 50,000 pour les uniformes de chorale ntibigutere stress ukaba wayatanze murika utayafise muri wowe urumva uri jene gose mugabo muzika uyafise urumva ko atakintu na kimwe kiriko giragutangira gukora ibikorwa c'Imana je ikintu no bahanurira nibige imyuga sivyo dukora imyuga tugerageze kuja hamwe n'abandi dukreye to ama entreprise yo kwiteza imbere ikintu banura hamwe no kuvuza ama instrument hamwe no kuririmba turondera akazi ka misi yose twokora kuko hari abantu zamva bagiye kwirotruva hararenze ati yewe ménage 35 ans nana 5000 mfise muri compte ugaca utangura kwiruka n'ubuzima imyaka iri kiradusiga ukiri umujene fata umwanya wo gukorera Imana hamwe no gukorera Imana urondere n'umwanya wo gutigita n'ubuzima bwa misi yose urondera kanoti ubeho neza wambare neza ubegwe ufungure neza nico novuga dukura amaboko mu mpuzu ego eglise ni nziza mugabo apana dole nzi a dimanche c'est bien namba afashe umwanya w'amasengesho gusenga 1 week 2 week ni bon naje bihora bishikira mugabo ukavuga ati hamwe no gukorera Imana mbega ndiko ndategura kazoza kanje gute ko mu buryo bw'umubiri kuko ndibaza umuntu wese arakura cyane cyane nk'abahungu birakenerwa ko uzokrea famille ntushobora gukrea famille muri vide utezokrea famille ufise ama finance kanaka no quelque part ufise aga projet kanaka kari en cours rero ntitwibuke kwifuka buke uno munsi hari opportunité novuga ko ya Jerome kwigisha abantu mwuga wa cuisine kandi uyu mwuga uzi kuwukora neza ntushobora kubura akazi ntushobora kubura occupation nimuze ndabigishe guys nimuze twigishanye twiteze imbere tumaze kumenya cuisine nta kazi uzobura uzova kuvuza keyboard dimanche muri eglise lundi ucuzindukira ku kazi usange uri kuroroherwa usanga uri kuragenda ku kazi n'akadeplacement ubuzima buryoshe so nico nagira abagenzi banje cyane cyane b'abaririmbyi abagenzi banje cyane cyane baba musician nibo novuga ari abagenzi banje cyane abavuga butumwa si benshi cyane mugabo twige gukora akazi ka misi yose biraryoshe gukorera Imana ufise akanoti biratesa cyane gose merci ego cyane ndazi yuko abajom bako baradukurikirana
bumvise impanuro ya Jerome. N'ijambo ry'Imana ndazi ratubwira ati ngo turondere tuzoronka. Ya nukurondera kugira ngo turonke. Jerome akazi kiwe ka misi yose n'uguteka. Peut-être na wewe urashobora kuba ufise akandi kazi. Gusa umujene ategezwa kugira occupation kugira ngo n'ubwami bw'Imana butera imbere bijanye n'amafaranga woba uri kurakorera. Hama mukajambo kanyuma mu gusozera ikiganiro cyacu cuno munsi, nk'akajambo kanyuma ushobora gushikiriza abantu abariko baradukurikirana, ndazi yuko kino kiganiro kizoshika kure, murashobora kuvuga mu mwanya muto tubahaye. Ego mbo murakoze. Icambere ni Jerome Joel Chief Cook. Icambere ni Jerome Joel Chief Cook. Ahageze nuko mwamufashe mu mugongo. Uno munsi nuko mufata mu mugongo. Ikintu nosaba abantu bariko barakurikirana kino kiganiro, mubandanye kunshigikira. Ntabafise ntacondi, ntabafise novuga yuko nta terambere ryanje atari mwebwe muriko murankurikira. Mubandanye munyizeza imanza zanyu, mubandanye mwizera service zacu kuri fast food yanje, mubandanye munyizera muza ndabigisha cuisine, kuko mukubigisha ndaronka igihumbi, ndaronka ibihumbi 2 bigatuma ntera imbere. So ni kubasaba mushigikire ibikorwa vyanje, aho mukibonye gerageza mu bisharing, ndazi bamwe ko bahora babibona, bamwe ko bibashikira, mubishikane kure abantu bamenye service za Jerome, hamwe nuko noba nkora service nziza, hamwe nuko noba nteka neza, hamwe nuko noba nigisha neza. Muga ntashigikiwe namwe vraiment ndababwije ukuri, ahandi simba ndahageze. Namba ndahageze nuko mwashigikiye, namba ndahageze nuko ari bavuze ati Jerome ubuze appareil yahi muri fast food bakayingurira. Iyo mutayingurira no munsi simba nkora imeze neza. Aho ngeze no munsi nuko bambaje ati ni yahe cuma ubura kugira ukora ikintu kanaka, nkakivuga mukanshigikira. Gushika kuri no saha ndacakeneye gushigikirwa namwe mwese muriko murakurikira kina kiganiro, mwebwe muriko murumva ijwi rya Jerome Joel Chief Cook. Ndacakeneye gushigikirwa haba mu buryo, mu masengesho, mu ntererano no kutwizera. Nababwiye kandi ndabisubiyemwo, mutadushigikiye ibikorwa vyacu nta vyoshika. Ndabasavye muje ku mapage yacu ya Facebook na Instagram, account yacu ya YouTube, mugire mukurikirana ibikorwa vyacu, mubiha batabizi babimenye. Ejo canke hirya yejo, 1 2 3 nzosanga Jerome yageze ku yindi ntambwe kubera wewe uri kurakirikirana kino kiganiro. Murakoze cyane. Ego murakoze cyane Jerome kuduha kano kanya no kutwakira aho mukorera. Hama tukaba tukimije turarangije muga mukajambo kanyuma novuga turabahaye kaze abariko baradukurikirana, abazokumva kino kiganiro bose turabahaye kaze muri fast food, Jerome fast food. Hariho ibintu byiza kandi biryoshe, n'abashaka kwiga guteka nabo turabahaye kaze. Nabo birakunda, utazi guteka birakunda yuko abimenya bari kumwe na Jerome. Abariko baradukurikirana mwese, abafise ingorane yo guteka, abafise imanza zitandukanye, Jerome arabishoboye kubakemurira vyose. Hama turabashimiye Jerome. Murakoze cyane. Turashimiye n'abakunzi ba Burundi Gospel TV aho muri hose, mubandanye muhezagirwa. Shalom shalom.